Inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko twayandikiwe na Mariko Mweranda inahazwa Mukama. Abanditsi b'Abayahudi bari bavuye i Yerusalemu bavuze bati, yiziziwe na Beelzebul kandi ngo yirukana amashetani kubw'uyo mwami w'amashetani. Yezu rero arabahamagara ababwira mu migani ati, mbega shetani irashobora kwirukana shetani? Ubwami bushize kubiri, ubwo bwami ntibuheza ngo burame. Inzu imara gucikamwo kubiri ntibigihagaze. Shetani nayo igasangwa yihindukiza kuri yo nyene, ikicamwo kubiri, ntayihagaze ubwayo buri ku mushiro. Nta winjira mu nzu y'umugabo akomeye ngo amusahure utwiwe atabanje kumuboha, aho rero niho yomusahurira inzu. Ni vy'ukuri ndabibabariye, ibicumuro vyose abantu bazobirekurirwa, ibitutsi bituka izina ry'Imana bizorekurirwa vyose niyo vyongana iki. Ariko uzoba yacumuye kuri Mutima Mweranda we ntazokwigera agira ikigongwe, ico ni igicumuro c'imyaka idahera. Yezu yababwiye atyo kuko bari bagize ngo yiziziwe n'umutima uhumanye. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristu. Turabandanya tuzirikana amajambo y'Imana mu gisomwa ca mbere azananye mw'ibaruwa ryandikiwe Abahebreyi. Uyu mwanditsi arabandanya atuzirikanisha mu Mukama ku busaserdoti bwa Yezu Kristu, aho buhambariye busumbana kure bwa buhereza nkuka bwo mu bwuzure bwa mbere, bwo mu bwuzure bw'Imana n'igihugu c'Isirayeli. Uyu munsi aratubwiye ibintu bibiri bikomeye bituma ubukandizi bwa Yezu Kristu mu busaserdoti bwiwe buba ikintu gihambaye cyane, kandi ni naho twokura natwe inyigisho y'ingene dukandiranira ku Mana, tugaheza tugashika ku kintu gikomeye gishobora rero kurokora abantu, kuzanira ubukiriro abantu. Ivyo bintu bibiri bikomeye, ubwa mbere yatubwiye ngo Yezu ngo yinjiye mu ngoro y'Imana, ngo akaba avyagiye mu nahazwa bw'Imana akatubera mu ngoro. Ariko imbere y'ico narimbaye nk'ubicuritse, ica mbere ngo nuko yatanze inkuka y'amaraso yiwe. Ngo sico kimwe n'abasaserdoti mu bwuzure bwa kera, umusaserdoti mukuru yinjira rimwe mu mwaka agiye gusabira ikigongwe igihugu kwisabira ikigongwe bwa mbere, kuko yabanza kinjira ubwa mbere n'amaraso y'imfizi agishushe ahejeje ku nari bwavuga imvuga iri hano reka ndayisubiza inyuma, ahejeje kuniga agace yinjana amaraso yayo mu ngoro ahitwa Heranda Muheranda, agasaba ikigongwe ku bicumuro vyiwe, agaca asubirayo kandi akinjirayo atwaye amaraso naho y'imfizi, nayo nyene akatwara ayo maraso ayajaniye igihugu c'Imana kugira ngo agisabire ikigongwe, yongera agisabire imigisha n'imihezagiro, gicyorogwe. Babigira ku munsi bita wa Yom Kippur, umunsi ukomeye wo gusaba ikigongwe Imana. Murumva yuko yatwara amaraso y'ibikoko. Umwanditsi agaca abereka ati, Kristu wewe mu busaserdoti n'ubukanditsi bwiwe ntiyatwaye amaraso y'ibikoko, wenyene yarishese. Iyo mvugo yo gusheta murazi carico, wenyene yaritanze. Imvugo y'abantu bo ngaho mu gisagara ukabakina amabiye ngo reka ngo dushete, nukuvuga niwe yishizemwo, niwe yitanze.
ntatanga ibikoko, ntatanga abandi. Icyo kintu kirambaye nicyo kuzirikana rwose. Akenshi twebwe twibaza yuko twikijije, ko twishikanya hakomeye igihe dutanze abandi, igihe tuhagaritse abandi, igihe tuhashesa abandi, igihe umenga n'abandi dusakrifie kugira ngo dushikire ibyacu. Yezu kugira ngo ashikirwe nazwe bwe yaratweretse inzira nziza, niyo twebwe twitangamwo kugira ngo abandi bakire. Bimwe twitangiye abandi tukabisanga hariya imbere bigire bituninahaza. Iyo logique iratugora gose. Hagize agakoma si jewe ni naka, sacrifice yo si jewe ndikijije, ntiwikijije ahubwo uriziritse. Mbere naho umuntu ari we nyene vy'ukuri yari kuhafatwa, wowe gashobora no kwitanga kugira ngo umukirize ubuzima bwiwe, aho uzoba ukoze ikintu gikomeye cyo gukandira uwundi, kandi impera n'imperuka kiruhira kukuninahaza, kikakuninahaza ko arahindukana akavuga ati vy'ukuri nta muntu n'umwe yeza arabivuga ngo nta muntu n'umwe ashobora kurusha urukundo uwiguza abagenzi biwe. Nico gituma kuva ico gihe cya kintu cyose dukora mu kigoro k'urukundo, mbere ugashobora gusanga turahasize n'inyungu zacu kugira ngo turokore uwundi, kugira ngo tugirire neza uwundi, kugira ngo abandi bagukigwe, impera n'imperuka ubisanga imbere bikurindiriye. Mugabe ivyo uzokwibaza uti reka abandi bose ndabace ko nsasike ndengane nshikira ivyo wanje, uzosanga wishize umugozi mwizosi. Abenshi niko isi duhenda, tukaja ngaho tukonona ubuzima bw'abandi, tukonona ubuzima bwacu, twibaza ko turiko turahabona. Tukajaho tugaterana udukokoro, mwe wese ashaka gutarukira hajya ahantu. Muca mwibona, tuca twibona, shaka gutarukira hajya ahantu. Mugabo hingo yumbanze ndamugirira akantu ambise, nanje ndagishikire ndakirye. Kandi bose niko bagira. Mbere nzovagura menshi bashize mwibohero, ntanga igiturire ngende kurya yasigaye. Nibyo bisigaye biri mu bantu. Rabingene bitumugaje mu buzima, tukarira tukarara ku majora amajene, turiko turagwana n'ico kintu cyo kutumva yuko tugira neza mu kwiheberanira mu rukundo. Mbere ugashaka no guheba n'ivyiwawe kugira ngo uwundi aharokoke. Ntibitakaye. Nubwo vyotakara mu bantu, hari ahantu bidatakara imbere y'Imana. Hari abantu ku munsi wago tuzotanga Imana itweretse iti uriya muntu yarabasumba mwese, kuko yarabitangira ntimubone ko abitangira, yarabitereye muziko yari gushikira ibindi bintu byinshi bimunahaza hano mwisi. Mugabo yarashimye yuko ataninahazwa wenyene, ararondera ico bagirira neza. Umuntu yumvise ahantu hari neza rusange agashaka no kuvuga ati ndahevye neza yanje individuel, nduzu ubuzima bw'abandi benshi. Ivyo siko tubizirikana kenshi muri iki gihe. Turakeneye no gusubira kwirera, kuregwa muri iyo ntumbero. Ico ni cambere, mwacumvise neza. Gardesa ni kintu gikomeye. Ivyo nivyo vyubaka ibintu bidahanagurika imbere y'Imana mu kwigana Yezu Kristo. Cya kintu ntanze mu mwidegemvyo wanje, nta nukintegetse, ni jewe ndagitegetse umutima wanje. Kumwe twumva n'umwanditsi wizagira ati ategeka umutima ati mutima wanje hezagira umukama, mutima wanje giri neza, irokora uwundi, nubwo vyosaba yuko jewe mpeba icari citwa ineza yanje. Ntawe ushobora kurusha urukundo uwiguza abagenzi biwe. Ica kabiri ngo akinjira mu ngoro y'Imana, akinjira mu ngoro y'Imana. Aha muca mwumva uyu mugirwa turiko turagira, abamenyesha amakuru ibyo twarawugize, turaca mu muryango mweranda, twagiriwe mweranda kugira ngo twinjire mu ngoro y'Imana. Ijya muvuma sinzi ko mwayizirikanye neza abo twari kumwe. Uvuye hanze mu bintu byo ngaha mwisi, winjiye mu ntangaro aho Imana ivyagiye.
biriko biratwibutsa uru rugendo twese tugira hano ku isi, tukazoca nko mu mwango w'urupfu twinjira mu bwami bw'Imana. Kuguma twumva ubwo buzima bwacu muri iyo ntumbero, ni ukuvuga nuko kwitangira abandi umuntu akabigira yumva yuko n'urugendo rumushikana mu buninahazwa bw'Imana, akabigira kubwo kugomba gushikana abandi mu buninahazwa bw'Imana, nawe agaheza akahashika, akabigira kubw'umukama no kubwa bene wabo. Yezu Kristu agiye mu ijuru ntagenda kurambya hariya akagira ati jewe naratsinze rurayi, sigara muri imenya namwe gace ko namwe. Murazi yuko n'igihe agenda hariya yiduze mu ijuru kugira ngo ashobore kuba hafi bose, abandanye aza arabaduza. Bivuga yuko ugukiza abantu vy'amabirimwo nogira nti iyo midiho ibiri. Hariho ukubatabarira ubuzima bwabo bwo ngaha kw'isi, umudiho wa mbere, ariko kandi umudiho wa kabiri si ukugira ngo bahere mu isi, ni ukugira ngo bashike imbere y'Imana. Ukugira neza kuba Kristu si ubugira neza busanzwe, si ubuhumanitaire. L'humanitaire ni nziza mugabo igarukira hafi, ni ukugira ngo ahubwo bicike la divinisation, abantu bose bashobore gushikira Imana. Kuko hari abantu bahera sur l'humanitaire bariko barasenga, bisenga, basenga umuntu. Nivyo vyuzuye uyu munsi, kandi nivyo n'abantu bagwanya Imana ku mayeri kugwenge. Tuzoyigwanisha ivyiyumviro vyayo byo kugira neza, ariko tubigarukirize kuri twebwe, nitubwira abantu ngo bashike ku Mana, bakakwemeza yuko udakeneye Imana. Umuntu ni mwizanswa ubwiza buwe, umwe yikwegerako nahabugira, hariho ahantu adashika, kuko igihe adafise umwiza umwe musa w'ubwiza bwa nkuru, apana kamwe gatonye, hariho ahantu adashobora kwishikana. Dusamukama kugira ngo ineza tugiriranira ize irateba dushikane mu ngoro y'Imana, ntibiyigarukira gusa ku tuntu tw'utudiri kukubaho kwa misi yose. Wumva uti ndi ku mugambi w'Imana wo gushikana abantu mpaka imbere ya Data. Ugakabiri dusimbire gatonya mu nkuru nziza kuri iki gicumuro kuri Mutima Mweranda c'amakiriko gitera amakenga. Benshi baza bati ni ikihe ubwo gaye mwese nzosanga naragikoze. Igicumuro kuri Mutima Mweranda ni ikihe? Twumvise tugerageje gutahura uko Yezu abituyagiye ngaha, bivuye mu kungene aba bantu babanditsi bari vanzimwe n'abafarizayo. Murazi ko bama bariko bararonderaho bamuca, bararonderaho yotsitara gato, bace bamufatiraho akaza arababisa, mbere bakanavyo bari baje kumusomborotsa. Murumvise ingene nk'ubu bamugemye ko igitutsi gikomeye cyane ngo yirukana amashetani ku bwa Beelzebul. Nukuvuga ivyiza akora bavyitiriye shetani, kubera ibindi biri mu mitima yabo. Aha hari igihe muraca mbona kwa kuntu usanga umenga biratugora kwakira iciza kizananye ku muntu wewe mu mutima wawe wise umukeba, gushika naho yoba agomba kukugirira neza ukaguma ubona umenga agomba kugira nabi, ukarinda upfira ahantu yagomba kukugirira neza. Uri kwa muntu yagwa mu kinogo ngo atigera ahadikiriza rivuga gutanga, mugabo uvuze kwakira yacaza ariruka. Kandi abantu benshi nuko tumeze, ngo mu gisuma nyenzi abantu bakaza baraza bamubwira ati zana ukuboko tugukureyo. Ntanga ukuboko kwanje hamwe gutogaruka naho. Gutanga gukonjiga verbe donner ntivyakunda. Sinzi umuntu yaciye amuze ati yo uyo ni arpago ni ngumyi, mumusavye gutanga ntashobora, ahubwo mubwira uti akira tuguhe ukuboko kwacu tugukureyo. Bavuze bati akira ukuboko tugukureyo, yaciye aza ariruka carasama ati yego. Nakaryo keza kugira ngo tuzirikane neza uko kuntu
Yezu atwumvisha ukungene dutegerezwa kwitondera ineza ibaye, ntidusange turiko tuyicira urubanza mu mitima mibi yacu. Ineza irashobora kuba tukagomba guca tuyambika ikintu kibi mu kugerageza gucafuza uwo muntu ineza yarangukiyemo, kandi tukabona ko ari ineza mu byigira vyiza. Yezu haranda tubwira ati ngo igiti cyose tukimenyera ku camwa cacu. Yezu aratwigisha ati igiti cyose tukimenyera ku camwa cacu, tukimenyera ku camwa cacu. Nivyo birashobora gushuka ugasanga umuntu aragize nk'ineza yo guhuma amaso abantu kugira ngo abarindire au virage ahazobafatira kugira ngo ace. Hari abantu uyu munsi bameze gutyo, bakwegesha abantu ivyiza babagirira, mugabo ariko barabinjiza buke buke mu bindi bintu, bakazisanga barashitse mu bindi bintu bihanitse bigoye. Ariko Yezu bari barafasha akaryo ko kumubona neza, ivyiza ku bindi, mbere n'abantu bato bato bakaza baragira bakumva bati uyu muntu ari mwineza. N'imiburiburi nubwo ugira uti hawuzi icanyegeje, fata umwanya ubiha umwanya. Nta muntu shetani naho yoza isa na Bikira Mariya ntayishobora kwisanisha gose na Bikira Mariya, sinzi munigeze kubitubwira. Irashobora kuza isa na Bikira Mariya, mugabo wayisuzuma neza ugasanga ari akantu yibagiye hariya kukire, ugasanga ivisugwara nkazangwara nterano z'abandi bagomba gushatsa kwishira kwinza, gwara rusongoye nk'ugwinkwi gw'inkona buke toyo jya Bikira Mariya. Ntiyabura akantu usanga itapanze neza kuko ntiri parfait. Ntiri parfait, hari ibintu biyisiga ntibishoboka. Irashobora kugerageza kuguhenda, mugabo impera n'imera kurayitora. Ariko Yezu agacagira ati ikibabaje gose nuko uretse ko bananiye kwakira neza, baca banayicafuza, nukuvuga bonyene baranka kuyakira, ariko kandi bagaca bashaka n'abandi bose kubabuza kuyakira. Harantu Yezu bivuga akagira ati ngo mwaratwaye urupfunguruzo, mwebwe mwinyene ntimwinjira, ngo hanyuma kandi mugorana n'abandi ngo ntibinjire. Baramutuka igitutsi gikomeye ngo abigira ku bwa Beelzebul, umwami w'amashetani. Abari bamututse yuko Yezu ari nk'umwavu, Beelzebul umwami w'isazi. Ariko icyo nagomba cyambere dukura mu inyigisho inyifato ya Yezu. Mwibaze ari umwe muri twebwe ngaha batutse gutyo, aca domeka nawe rakarimikiwe, aguhanjagiza ibitutsi, asubire ati reka ndakwerekeye ko nanje rero. Ariko ukungene Yezu ububasha bwiwe si ububasha bw'ibintu ingene bimeze inyuma, n'ububasha buri muri we. Mwame murondera ububasha buri ndani muri mwebwe, si ububasha bwo kwihambaza kurya umutima abantu guca atangura gukaraka agakakarara kerekana ati ndateye ubwoba. Oya, araba raisonna ati gerageza mugire raisonnement. Hariho ibintu kugira ngo uvyumve neza uhera mu kugerageza kwiyumvira kuraba mu bintu bisanzwe. Ati none shetani kwishaka gukomeza nayo bwami bwayo isigaye yigwanya. Ati hariho imvugo yaciye avuga ati ngo inzu imara gucikamwo kubiri ntibigihagaze, ahubwo mbere ko ishaka gukomeza ivyayo nta kuntu yoza ikisambura, ahubwo ivyo bikoresha kugira ngo isambure abantu b'Imana. Iyo mubonye abantu bitwa ko bari ku kintu kimwe, ukumva baratanguye gucanamwo bonyene basoharana kubujambo, ntibamenya ko bariko barakamira mu coze shetani kibasanzanza. Ni ya ntumbero tuzi bavuga no ngaho hanze muri politique, diviser pour régner. Kuko musambutse hagati yanyu muti nguvu zo gushira hamwe no guhangara shetani, ikintu kibi canke ikindi kintu kibi cyose kiva kwa se kibi.
Yesu akatwereka ati rero ikintu gikomeye imbere ya shetani ubwa mbere ni ukuba mu bumwe na wewe nyene, inguvu ziri muri wewe. Hanyuma kandi no kuba mu bumwe ni ikintu cyiza, n'intumbero nziza, intumbero y'Imana. Akabasigurira ntaca afata nawe ngo atangure gutukana, akabahezona. Ibitutsi vyiwe ntibica biduza adrenaline muri we, kuko arafise contrôle muri we. Kwama dusaba ikintu twita la maîtrise de soi muri twebwe. Mwibuke ya slogan ya Pirelli, sans maîtrise la force n'est rien. Ndayikunda gose, irimwe ikintu cinyigisha ikomeye cyane. Sans maîtrise la force n'est rien. Kuko niyidutuma tuguma turi lucide no muri monde y'abantu bashobora kudutuka, kuduca inyuma, kugira ibiki n'ibiki. Kumva uti inguvu zanje ubwa mbere ntiziri hanze mu kungena ibintu bimeze banyiyumvira ko ziri muri jewe. Ica kabiri kuri iki gicumuro rero, Yesu agaca ababwira ati umuntu ashobora gukora ibicumuro byose, ariko uzotuka mutima mweranda. Uko gutuka mutima mweranda no kuvuga iki? Yesu ibi byose akora byo gukiza abantu n'ikimenyetso Imana imucishamo ikabereka iti Imana yarabagendeye, Imana yarabahaye ukuboko, Imana irashaka kubagirira imbabazi, ariko tukanka kwakira ukuboko Imana iduhaye, tukanka kwakira ikigongo Imana ishaka kutugirira, tukavyankiririza, mbere twagomba no kuvyankisha abandi gushika turinde tweguka. None Imana izoca hengwi kugirira ikigongo udashaka kwakira imbabazi zayo, udashaka kwakira intumbero yayo. Mutima mweranda akakubwira mu buryo bwinshi. Muri ivyo vyiza akoresha abantu muri Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Mutima mweranda akakubwira mu buryo bwinshi mu bigushikira. Mutima mweranda akakubwira mu buryo bwinshi mu nyigisho nyinshi wumva. Mugabo ukamwankira, ukamuzibira, nitoreye. Ibyo bintu nkuriraho ni ivy'amashetani imbere, gushikurinda weguka. None Imana izoca hengwi kugirire neza. Ko nico kigongwe woronse, Imana ntikiguha ku nguvu. Ishima yuko wugurura umutima wawe ukacakira mu mwidegemvyo wawe. Naho igicumuro gifatiye si igicumuro kinaka, mugabo nugira nti n'uburyo bwo kwiyugara tukimizira Imana iwacu, eka mbere no mu bandi, gushika turinde tweguka. Ko birashobora gushika uyu munsi bikamushikira umuntu, mugabo ejo akihana akagaruka. Ni igicumuro ca attitude umuntu abamwo jusqu'à la fin y'ubuzima bwiwe, kuko Imana iguma iturindira gushika ku mpumeko ya nyuma. Narigeze kubona nakosi namubonye, ariko no mu Islamu namubwiwe na mushikiwe yahindutse nko ku munota wa nyuma. Kanguka akabwira mushikira ati mbatiriza nanje nemere Yesu, ariko mbere ibyo bintu byo nahagwaye wamenga inguvu afise ntaho menye yazikuye. Wewe ugwaye gukizo nguvu zugukubita imigera abantu, kubita inguma abantu hariya bagatarikira hariya, uzikura n'ikindi kintu kiri muri wewe. Kandi rero Shimeza agira ibintu neza, naho bicagagura ibiseruma gata hariya ntawere, akamugumizaho gushika ku gatsi kanyuma. Ati ntabara, bazabona umunsi umwe ararandamutse ati ntabara mumbatirize nanje nemere Yesu. Mushikiwe yagendana amazi aheza agiye yirurude mu isakoshi, acaramubetiza. Aje kumubatiza acaricikanira. Ngiki kindi gisuma disimasi civyijuru ku munota wa nyuma. Mugabo ntitwame turindira iminota ya nyuma, kuko twese siyo nzira yacu. Wowe uvyumvise uyu munsi, inzira niyo uyu munsi. Songa mbere winjire mu bazizi Imana, ushikira ubwami bw'Imana. Amen.